Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yuguruye icese indwi yahariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo hari mu ntara ya Ruyigi kuri uyu wa gatandatu mu Kakaro. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida yamenyesheje ibikorwa nyamukuru bizoranga iyo ndwi. Gutanga amama ya vitamine A akingura ubumyi, mbere akaba yongera akunganira mu kurinda umwana izindi ndwara harimwo n'agasama. Ayo mama ya vitamine A agiye guhabwa abana bose bafise kuva ku mezi 6 gushika ku batarakwiza imyaka 5. Hakaba hitezwe mu ntara 15 igikorwa kiriko kiraberamwo abana baba 1,660,000 n'abana 864. Ubwa kabiri tuzokongera kandi dutange ikinini ca albendazole kivura inzoka zo mu nda kuva ku bana bafise umwaka gushika ku bafise imyaka 14. Aho naho hakaba hitezwe mu gihugu cose abababa 4,232,000 n'abana 358 n'abakenyezi bibungenze kuva ku mezi 4 y'imbanyi naho hakaba hitezwe abagera ku 258 n'amajana 702. Aha ico mwomenya nuko abana bari mu mashure yo kwimenyereza na shingiro bagiye mu buruhuko baronkejwe ibinini vya albendazole. Gishasha muri iryo sekeza nuko ivyo bikorwa bizoraba intara 15 mu burere bw'ubuvuzi 40 kuko mu burere bw'ubuvuzi bw'intara za Kirundo, Bujumbura na Karusi bashize mu mirimo ya misi yose ivyo bikorwa. Igishasha twomenyesha nuko ibi bikorwa byo muri iyi minsi 3 bitunganijwe mu ntara 15 kuri 18 zigize igihugu mu burere bw'ubuvuzi 40 kuko mu ntara za Karusi, Kirundo hamwe no mu gisagara ca Bujumbura mu burere bw'ubuvuzi uko ari 9 bwose bw'izo ntara twaratanguye gushira mu bikorwa vya minsi yose ibikorwa vyo gutanga vitamine A na albendazole tutarindiriye gutunganya indwi benizi canke amasekeza. Kuva ubu rero tugiye gushira mu bikorwa vya minsi yose mu mavuriro y'igihugu cose ibikorwa vyo gutanga mama ya vitamine A n'ibinini vya albendazole ku bana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 59 no guha ibinini vya albendazole ku bana kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 14 hamwe no ku bakenyezi bibungenze kuva ku bafise imbanyi y'amezi 4 gushika bibaruke. Ivyo bikorwa rero bigiye gutunganywa mu mavuriro kubazanya abana kuronswa incanco. Ku bandi bana barangije ikirangamisi c'incanco abaremesha kiyago niho bazoca barangurira ico gikorwa mu kibano. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yibukije abaraho ko iyo ndwi itunganwa mu ntumbero yo gutsimbataza amagara y'abavyeyi n'ibibondo ari naco gituma ahamagarira abajejwe intwaro ndetse n'abaremesha kiyago abavyeyi bataratahura akamaro ko gucandagisha abana babo. Nagira ngo nireho aka kanya ngo ntera kamo imigwi itandukanye baba abajejwe amagara y'abantu ku nzego zose, abajeje intwaro, amadini, abamenyesha amakuru, amashirahamwe atandukanye, eka n'abaremesha kiyago bose ngo twiteho guteza imbere amagara y'abenegihugu duhereye ku bavyeyi n'ibibondo bo mushinge w'iterambere rirama. Nitwagira urwo runani nta nkeka tudosezera indwara zimwe zimwe kujya hari zo twahora twumva kuba kera ariko uyu munsi zitacibonekeza. Indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo ikaba izorangira ku munsi wa 5 igenekerezo rya 8 mu Kakaro.